Inama y'abashikiranganje yarakoranye kuri uwa gatatu igenekezo rya 18 gitugutu umwaka wa 2023 i Bujumbura, irongowe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu General Major Varisito Ndayishimiye. Imbere yo gushikiriza urutonde rw'ivyigwa, nyene icubahiro umukuru w'igihugu yarakeje abashikiranganje bashasha baheruka kwizegwa. Yabipfurije kuranirwa mu mabanga yabo mashasha. Yabamenyesheje kandi ko icambere gitegerezwa kubaraza ishinga ari ugutorera inyishu ku bibazo by'abene gihugu. Kugira ngo ivyo bishoboke, abashikiranganje babwirizwa gukorera mu bumwe, bagashigikirana, bakuzuzanya mu bisata vyose. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu ahejeje gushikiriza urutonde rw'ivyihwezwa muri iyo nama, yaciyeho umwanya nyakubahwa umushikiranganje wa mbere ngo ashikirize ivyavuye mu nama nteguza yo nama shikiranganje yarongoye kwigenekerezo rya 16 gitugutu umwaka wa 2023. Ivyihwejwe navyo bikaba ari vyari ku rutonde rw'ivyigwa. Umushikiranganje wa mbere yaheje gushikiriza icegeranyo nyene icubahiro umukuru w'igihugu. Ivyihwejwe nibi bikurikira: ubwa mbere, integuro y'umugambi w'igihugu werekeye guteza imbere igisata ca mukerarugendo n'intunganyo yishigwa mu ngiro ryawo. Iyo nteguro yashikirijwe n'umushikiranganje w'ubudandaji, ugutwara abantu n'ibintu, amahinguriro n'ingenzi. Igisata ca mukerarugendo kirazwi ko kiri mu bihambaye mu iterambere ry'ubutunzi n'imibano. Kirateza imbere amashirahamwe agikoreramwo, kikongera kigatanga akazi cane cane ku bakenyezi, ugwaruka n'aba mu micungararo y'aharangurirwa ibikorwa. Naho Burundi ari igihugu categerezwa guhurumbirwa na ba mukerarugendo, amahera ico gisata cinjiza ni make cane ugereranije n'ibindi bihugu vyo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Ni muri iyo ntumbero hateguwe umugambi kugira ngo igisata ca ba mukerarugendo gitezwe imbere, naco giteza imbere ubutunzi n'imibano mu gihugu. Uwo mugambi be n'itunganyo yishigwa mu ngiro ryawo vyisunga imbona kazoza nk'Uburundi igihugu cifashe mu mwaka wa 2040, igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Be n'umugambi w'igihugu w'iterambere mu nkingi yawo ya gatatu yerekeye iterambere ry'ibisata vy'ubutare, amahinguriro n'imyuga. Ufise ihangiro ry'uko Uburundi bwo b'igihugu gihurumbirwa n'ingenzi muri aka karere kugira ngo bushike ku iterambere ry'ubutunzi n'imibano birama. Iri hangiro rifise inkingi 10, zose zikaba zihurira ku guteza imbere ico gisata ca mukerarugendo, nazo akaba ari izi zikurikira: gutunganya neza igisata ca mukerarugendo, gushiraho amategeko n'inzego zikenewe, kurondera abakozi babinonosoye, gutunganya neza ibijanye n'ubumenyi, korohereza abanyamitahe, gutegura neza ibiratirwa ingenzi, gushira uburyo mu iterambere ry'igisata ca mukerarugendo, gushira ku rugero nyarwo ibiratwa mu Burundi ugereranije n'ivy'ahandi muri Afrika, korohereza abipfuza kugendera Uburundi, gushiraho igipolisi kijejwe igisata ca mukerarugendo. Kugira ngo ibitegekanywa kurangurwa muri uwo mugambi bishoboke, hakenewe amadolari y'abanyamerika angana n'imiliyoni 10,850 ku kiringo c'imyaka 10. Inama shikiranganje imaze guca hirya no hino umugambi yashikirije ibi bikurikira: kuraba neza ko ibiharuro biri muri iyi nteguro ari ivy'ukuri, ibidashobora kumenyekana neza bikavanwamwo, gukosora ku bijanye n'ingwara ya corona kuko ubu atariyo ibangamye ariko uguhangana n'ingaruka mbi zayo, kwigisha abapolisi basanzwe bahari bagafasha mu bijanye na ba mukerarugendo, aho gushiraho igipolisi cihari ico gisata kuko vyoba binyuranye n'amategeko, gutangurira ku bisanzwe biriho mu gutunganya igisata ca mukerarugendo, mu kurindira gushika kuvyo uyu mugambi ushaka gushikako, gutondeka amahoteli neza mu kuyaha amanota bikwiranye
hisunzwe ibisabwa ku rwego mpuzamakungu, nayo agatunganya neza ivyo ba mukerarugendo bayikenerako. Gushira ivyapa vyerekana ibibanza vy'iratiro biri mu Burundi aho hose ingenzi ziza mu Burundi zinjirira. Kugwanya igiturire aho hose abagendera Uburundi binjirira. Kuraba mu bitabo birata ivyiza vy'u Burundi ivyoshigwa muri iyi nteguro. Kwerekana muri iyi nteguro ibibanza vyose bikingiwe mu Burundi. Gushira ku rutonde ibibanza vy'iratiro vyose biri mu ntara zose z'u Burundi no gutunganya bishasha. Gutunganya neza ivyibutso biri mu Burundi no gutegura bishasha. Gutunganya neza ikigo kirimwo ibikoko c'i Bujumbura Musée Vivant kikazanwamwo ibishoboka vyose bihurumbirwa na ba mukerarugendo be n'ivyo bakenera. Kuraba ingene intatemwa ziri mu kibanza c'ingoro yo kuwa mbere Munyonyo zo kwimurirwa ku musozi wa Vugizo ahari intatemwa y'umuganwa Rudoviko Rwagasore, hagaca hitwa ikibanza c'Incungu, ahari iyo ngoro naho hakitwa iratiro rya kahise ku Burundi. Kwiga ingene amahera mvamakungu yinjizwa n'igisata ca mukerarugendo yoca mu nzira zizwi. Kwigisha abajejwe kwakira no gutembereza ba mukerarugendo. Gukurikirana neza abakozi bajejwe igisata ca ba mukerarugendo kugira ngo bagitunganye neza imbere yo kwiyumvira gushiraho ikigo kibijejwe. Gukuramwo amajambo n'amasanamu bishobora gutanga ishusho y'u Burundi itari nziza kubipfuza kugendera Uburundi. Gutunganya neza aho kwakirira inguge zatwawe mu gihugu ca Kenya no kunyarutsa igikorwa cyo kuzitahukana mu Burundi. Kwiga neza ivyotuma ba mukerarugendo bahurumbira Uburundi. Guha uruhara rukwiye abikorera ivyabo mu iterambere ry'igisata ca ba mukerarugendo. Guha ikibanza gikwiye abanyamyuga, abaririmvyi n'abandi banyatugenegene muri iyi nteguro kuko barafise uruhara mu guteza imbere igisata c'aba mukerarugendo. Kwigisha abakozi bajejwe kwakira abashitsi baza mu manama aha mu Burundi kugira ngo ntibagire inyifato icafuza igihugu, ahubwo batume habera amanama menshi. Kwitaho kwakira neza abashitsi ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye, mu guha inyigisho zikwiye abakozi babijejwe no gushiraho internet ifise umuvuduko ukwiye. Kumenyekanisha imfungurwa z'ikirundi mu mahoteli kuko ari kimwe mu bishobora guteza imbere igisata c'aba mukerarugendo. Harashikirije kandi n'ibindi vyofasha mu guteza imbere ubutunzi, navyo ni nk'ibi bikurikira. Kuraba ingene uburyo bwatanzwe ni banki y'isi yose bwagiye burasohoka n'ico bwakoreshejwe. Gukurikiranira hafi amahera mvamakungu aca mu mabanki y'ubudandaji. Gukomeza ikoreshwa ry'ubuhinga ngurukana bumenyi mu bisata vyose vy'ibanki nkuru y'igihugu. Kwiga ingene igice c'inyungu ku waronse isoko rya leta cokoreshwa mu migambi y'iterambere. Iyi nteguro izokunganirwa mu mwiherero w'abagize urwego nshingwabikorwa rwa leta ugiye gutunganywa mu misi iza. Ubugira kabiri, urwandiko rutanga umuco ku bijanye n'umugambi wo gushira amatara ku mabarabara yo mu gisagara ca Gitega hakoreshejwe umuyaga nkuba uva mu mishwarara y'izuba. Urwandiko rwashikirijwe n'umushikiranganje w'amazi, amasoko ntanganguvu, ubutare n'agataka. Urwandiko rutanga umuco kuri ibi bikurikira: ugukingirwa kw'amabateri kugira ngo ntiyibwe nk'uko vyibonekeje muri kahise mu gisagara ca Bujumbura. Igiciro c'amadolari y'abanyamerika 4,000 ku cuma c'amatara kimwe ni kinini cane. Kumenya amakuru akwiye kwishira hamwe rizoshira mu ngiro uwo mugambi. Kugereranya igiciro c'itara be n'ingene ahandi rigurishwa. Kugereranya uburyo iryo shirahamwe rizokoresha n'ubwishirahamwe Regideso ryoba ryakoresheje ku gikorwa coba gisa n'ico. Kubijanye no gukingira amabeteri ngo ntiyibwe nk'uko vyabaye mu gisagara ca Bujumbura,
ishirahamwe Nisei rizoshira mu ngiro uwo mugambi mu gushira iyo bateri mu nda ico cuma c'amatara kandi hejuru ku metero 8, kandi ico cuma kikaba gikingiwe n'utundi twuma tumeze nk'imisumari. Kuvyerekeye igiciro c'icuma kimwe, ibiganiro vyabaye vyatumye kigabanuka kiva ku bihumbi 4 kija ku madolari y'abanyamerika 2,988. Kubijanye n'ishirahamwe Nisei rizoshira mu ngiro uwo mugambi, risanzwe rizwi mu irangurwa ry'imigambi igihugu c'Ubuyapani gishigikiramwo ibindi bihugu haraheze imyaka igera ku 50, rikaba ryizewe cane na leta y'Ubuyapani. Kubijanye n'ivyo iryo shirahamwe rikoresha amatara meza cane ugereranije n'ayo ishirahamwe Regideso rikoresha, kuko ava mu ishirahamwe Osram ryo mu gihugu c'Ubudagi risanzwe rizwi ko rihingura ibintu vyiza cane. Inama shikiranganje imaze kuronswa umuco ku vyari vyasabwe, yaciye yemeza ko uwo mugambi wobandanya. Ubugira gatatu, urwandiko rwerekeye ishirwa mu ngiro y'ivyashinzwe n'inama shikiranganje kubijanye n'amasezerano y'ubuguzi bwahora ikibuga c'umupira w'amaguru AFB hagati ya leta y'u Burundi n'ishirahamwe Toyota Burundi, n'ivyo iryo shirahamwe rishikiriza kugira ngo ico kibazo gihere mu mwumvikano. Ubwo rwandiko rwashikirijwe n'umushikiranganje w'inyubako, ibikorwa n'ibikoresho vya leta no kugwiza uburaro. Ku magenekerezo ya 21 Kigarama umwaka wa 2021 na 18 Rusama umwaka wa 2022, inama shikiranganje yarihweje urwandiko rujanye n'ikibazo gifatiye kwishirwa mu ngiro ry'amasezerano y'ubuguzi wahahora ikibuga c'umupira AFB hagati ya leta y'u Burundi n'ishirahamwe Toyota Burundi. Mu nama yabaye kwigenekezo rya 18 Rusama umwaka wa 2022, inama shikiranganje yasavye ubushikiranganje bw'inyubako, ibikorwa n'ibikoresho vya leta no kugwiza uburaro gushira mu ngiro ivyapfunditswe n'inama shikiranganje yo kwigenekezo rya 21 Kigarama umwaka wa 2021, navyo bikaba ari ibi bikurikira: kwegeranya ivyo vyose vyerekana ingene Toyota yakoresheje ibisa n'ubusuma, haba mu kuronswa urupapuro ndangatongo canke mu gushikiriza irindi shirahamwe. Gufuta amasezerano y'ubuguzi bw'ico kibuga yari hagati ya leta na Toyota, leta isubire ku vyayo. Kwerekana gahombo leta yagize. Kuraba ko ico kibuga kikimeze nk'uko cari igihe cagurishwa. Guharura ivyo Toyota yatumye leta itakaza hanyuma ibirihe. Ishirahamwe Toyota Burundi ku ruhande rwaryo ryashikirije iciyumviro c'uko ico kibazo cotoregwa inyishu mu mwumvikano. Ubushikiranganje bwaciye bushiraho umugwi w'abahinga na ukaba warikoze ku bindi bisata vya leta kugira ngo batererane ivyiyumviro. Uwo mugwi waharuye ko leta yoriho ibi bikurikira: agaciro k'inyubako zabomowe, amahera ico kibuga cari kwinjiza, agahombo ku matagisi n'amakori, indishi y'akababaro hamwe n'amazi yakoreshejwe. Urwandiko rusaba inama shikiranganje bikurikira: kwemeza ingingo yo gufuta amasezerano y'ubuguzi yafuswe kwigenekezo rya 24 Rusama umwaka wa 2022, kwemeza ingingo y'ifutwa ry'urupapuro ndangatongo rwanditswe kwishirahamwe Blue Tanganyika yafashwe kwigenekezo rya 24 Rusama umwaka wa 2022, kurihisha Toyota Burundi amahera ico kibuga cari kwinjiza, amatagisi n'amakori yari kwinjira n'indishi y'akababaro. Kugira ico leta ivuze ku ciyumviro cashikirijwe n'ishirahamwe Toyota Burundi cinge nico kibazo cotoregwa inyishu mu mwumvikano. Inama shikiranganje imaze guca hirya no hino urwo rwandiko yashikirije ibi bikurikira: amasezerano y'ubuguzi yarafuswe co kimwe n'urupapuro ndangatongo, ubu iryo tongo rikaba ryasubiye mu minwe ya leta. Gutorera umuti ico kibazo biciye mu mwumvikano ntibigikunda kuko igihe cavyo cararenze. Biraboneka ko ishirahamwe Toyota Burundi ryari rifise umugambi wo konona gusa
kuko icyo ryakoze cyonyine kwabaye kubomora ibyari bihari ribijyana kubikoresha ahandi. Gusubiramo guharura agaciro k'ibyabomowe cyangwa gutegeka Toyota Burundi gusubiza inyubako uko yari imeze imbere yo kuyigura. Gutegeka Toyota Burundi kuri ivyo leta yatakaje be n'indishi y'akababaro. Ubugira kane, urwandiko rujanye n'ishigwa mu ngiro ry'itegeko nimero 100/193 ryo kuwa mbere Nyakanga umwaka wa 2023 ryerekana ingene amapete yari hagaritswe yobohorwa mu bisata vya leta bigengwa n'amategeko vyiharije. Ubwo rwandiko rwashikirijwe n'ibiro vy'umushikiranganje wa mbere. Mu mwaka wa 2012 leta y'u Burundi yaremeje umugambi ujanye no gutunganya bushasha ubuzi bwa leta. Mwishigwa mu ngiro ryo umugambi leta yaremeje itunganywa rishasha ry'imishahara mu ntumbero yo gukura ubusumbasumbane bw'iyo mishahara mu buzi bwa leta. Iryo tunganywa rishasha ry'imishahara ryatanguriye mu bakozi ba leta. Kugira ngo bishoboke habanje guhagarikwa ivyo kongera amahera ku mwaka bivanye n'amanota umukozi wa leta yaronse kuva mu mwaka wa 2016 ku bakozi ba leta nabo mu bisata vyegamiye leta. Inyuma y'izo ntambwe zose ishigwa mu ngiro ry'iryo tunganyo rishasha y'imishahara ryatanguriwe no kubohora iduzwa ry'amapete mu kazi. Ubu iryo tunganywa rishasha ry'imishahara ririko rirakurikizwa ku bakozi bagengwa n'ibwirizwa rigenga abakozi ba leta. Kubijanye n'ibisata bigengwa n'amategeko vyiharije, ukuduzwa amahera ku mwaka bivanye n'amanota baronse no kuronswa ubundi burusho vyari vyahagaritswe, haragiye itegeko nimero 100/193 ryo kuwa mbere Nyakanga umwaka wa 2023 rishinga ingene iryo bohorwa ryo kuduzwa amapete yogenda. Mu ntumbero yo gushira mu ngiro iryo tegeko, ubushikiranganje bw'ikiga ca leta bwasavye ubushikiranganje bwose kurungika ibiharuro vyerekana uburyo iryo bohorwa ry'amapete yotwara kugira ngo ayo mahera aheze atangwe. Hihwejwe ibiharuro vyatanzwe, basanze harimo amakosa menshi cyane ndetse n'ico umuntu yokwita ubusuma hamwe hamwe. Byarabonetse ko hamwe baciye bikinga mu kiza bidugiriza imishahara haba ku barongoye ivyo bisata canke ku bakozi babo. Ikindi naco nuko umugwi uri kurakora ico gikorwa wabonye ko hari abaje ngo babohoregwe ayo mapete kandi atigeze hagarikwa kuva umwaka wa 2015, bikerekana ko bashaka gukoresha ubusuma mu kwiha utundi turusho. Nk'uturorero, muri kaminuza y'u Burundi biraboneka ko abakozi babandanije baduga amapete n'imishahara hanyuma barongerwa ibice 35% ku mushahara w'ifatiro kumvo zidasiguritse. No ku rutonde rw'abahembwa harimwo abakukurutse imbere y'umwaka wa 2023 kandi iryo bohorwa ry'amapete riraba bakiri ku kazi gusa. Mu kigo kijejwe ubutare na kariyeri OBM hari abakozi bamwe bahawe uburambe mu kazi badafise. Hari nk'uwahaje mu mwaka wa 2023 ariko ku biharuro bakoze banditse ko yatanguye mu mwaka wa 2015 kandi atari bwahaze. Mu kigo cy'igihugu kijejwe ibigega by'intega bizoza anagesa, abakozi bose bungurujwe hisunzwe ibiharuro by'ibice 7%, mu gihe ivyo bice 7% bironswe umukozi ashimisha ku rugero rudasanzwe mu kurangura akazi, uwashimishije neza akaronka ibice 6%, uwashimishije bisanzwe nawe akaronka ibice 4%. Bisigura ko mu gihe cihagarikwa y'ukongera amahera bivuye ku manota umukozi yaronse, bose bagumye baronka ya manota ahabwa umukozi adasanzwe, kimwe bita mu Gifaransa elite. Ivyo navyo bikaba bidasiguritse na gato. Kugira ngo rero ayo makosa akosogwe, uwo mugwi uriko urakorana n'ibisata vyose
wereka kimwe kimwe cyose aho kosorwa kugira ngo haboneke ibiharuro vy'ukuri. Vyogorana rero ingene umushahara utondetse hisunzwe ubwo buryo bushasha bwo kuharura woboneka muri uku kwezi kwa gitugutu umwaka wa 2023. Twomenyesha kandi ko itunganyo y'ivyo bisata bifise amategeko vyiharije abigenga zerekana ubutandukane bw'ingene baduga mu kazi bivanye n'amapete. Kubohora ukuduga mu kazi hisunzwe amapete atandukanye vyotuma haba ubutandukane bunini ku bakozi, bikaba vyoba biciye kubiri n'intumbero yo kugabanya ubusumbasumbane bw'imishahara muri ivyo bisata. Inama shikiranganje imaze guca hirya no hino ubwo rwandiko yashikirije ibi bikurikira: uguteba kw'iryo bohorwa ry'amapete n'ivyo bijana vyatumwe n'ibisata vyo nyene ubwavyo kuko vyatanze ibiharuro bitari vyo. Nukurindira rero bigaheza gukosorwa. Leta yihaye intumbero yo gukura ubusumbasumbane mu mishahara mu gushiraho uburyo bushasha bwo kuyiharura hisunzwe ibi bikurikira: urupapuro rw'umutsindo, akazi umuntu akora, n'umwimbu yashitseko. Ibisata bifise amategeko abigenga vyiharije bitegerezwa kwisunga ivyo baharurirako. Abantu bose baronkejwe amafaranga nkajya duza umuntu ku mwaka ku ngingo y'urwego nshingwantwaro kandi amabwirizwa ashinga amahera leta ikoresha yarabibuza, bategerezwa kuyasubiza n'ivyaba ngombwa kuko ingingo y'urwego nshingwantwaro nishobora kurengera ibwirizwa. Abarongoye ibisata bagize uruhara mu busuma bwagiye buraba mu bisata bajejwe bazobifatirwa ibihano. Kubera ivy'itegeko ryo kuwa mbere Nyakanga 2023 rishinga kubijanye n'ingene abantu baduga ipete ku mwaka, kubera kandi ubudasa bwibonekeza mu mapete, uturusho two kwiyunguruza, utw'uburaro n'utundi dutangwa mu bisata bitandukanye, hagiye kujaho vyihutirwa itegeko ringanisha utwo turusho. Birakenewe ko hasubira gutomogwa neza abakozi ba leta bagengwa n'amategeko biharije. Umushikiranganje ajeje ubutungane yotegura urwandiko rwerekana ahisubirwamwo ry'amabwirizwa agenga ibisata leta ihubasha bwo kwitunganya vyonyene, bimwe bita administration personnalisée de l'État établissement public rigeze. Mu tuntu n'utundi, umushikiranganje ajejwe ikiga ca leta yaramenyesheje aho igikorwa co gutegura isubirwamo ry'amahera leta ikoresha rigeze, aca yibutsa ko ari igikorwa co gusubiramwo ibiharuro bivanye n'ingene ayinjiye canke yakoreshejwe yagabanutse canke yiyongeye. Si umwanya rero wo gusabira uburyo ibikorwa bishasha bitari vyategekanijwe mu ntango y'ikoreshwa ry'amahera ya leta. Nyene icubahiro umukuru w'igihugu yaramenyesheje abashikiranganje ko ibonekeza muri iki gihe ibikorwa bishobora kujuragiza abenegihugu. Iyi ngendo yama yibonekeza iyo himirije amatora. Ivyo n'ukwama babizi bakahagabira bakabibeshuza babicishije mu bikorwa barangura. Yasavye kandi abashikiranganje kubigwanya, aca asaba abenegihugu kudasamara ahubwo babandanye bijukira ibikorwa vy'iterambere. Mu gusozera, nyene icubahiro umukuru w'igihugu yasavye umushikiranganje ajejwe inyubako gutegura icegeranyo c'amatongo yasubiye mu minwe ya leta kuko atakoreshejwe ico yari yatangiwe, hanyuma ashikirize inama shikiranganje nayo itanga intumbero y'ico yokoreshwa. Hamwe hoba hari wajyatswe rikaba ryaramaze guhabwa uwundi muntu, yoheza akabimenyesha. Bigiriwe i Bujumbura ku igenekezo rya 19 Gitugutu umwaka wa 2023, umunyamabanga mukuru wa leta akaba n'umuvugizi wayo Prosper Ntagwamiye. Murakoze.